Bavukanyi bene wacu bashiki bacu mukurikirana ibiganiro bica ku rubuga rwanyu rwa YouTube, turabaramukije amahoro y'Imana. Turabahaye ikaze muri uno mwanya kugira ngo bikunde twongere dusabikanirize hamwe icirwa c'indongozi yo kwiga Bibiliya. Ndabibutse yuko mu ndwi iheze twigiye hamwe icirwa cari ca kane, twamaze indwi dukurikirana icyumviro kijanye n'ububasha bw'isengesho ryo kwinginga, aho twabonye ko isengesho ryo kwinginga, isengesho ry'umwiherero ritanga inkomezi ku risenga, rigatuma umuntu aronka mpwemu yera, kandi twabonye yuko n'igihe twingingira abandi, Imana irabakorera ibitangaza mu buryo tutazi. Ukabona mwene data yarakize, yararuhutse mu ngwane yararimo kubera isengesho wamusengeye, ntububibona ingene Imana ikorera ku iryo sengesho mugabo ikamwishura. Rero ni icirwa cyatubereye cyiza kandi cyatumye abantu benshi bijukira gusenga. Muri ino ndwi tugiye kubandanya ivyigwa byacu by'indongozi, tuzoba dufise icirwa cyitwa ngo gushinga intahe ku bwa mpwemu yera. Tumaze gusenga tukaronka mpwemu yera, mpwemu yera aca dushoboza igikorwa cyo gushinga intahe canke kwemangira ivyo twizera. Iki cigwa naco tubararikire kugira ngo tuze tugikurikirane mw'ino ndwi kugira ngo bikunde turushirize kuzura mpwemu yera no gusabana n'Imana. Reka imbere yuko twinjira muri kino cigwa tubanze dusenga Imana. Muvyeyi wacu data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye ingene wamutwitwararitse mu kutugezaho ubutumwa bwawe biciye mu ndongozi yo kwiga Bibiliya. Turaguhamagaye muri kano kanya kugira ngo abari utubera umwigisha, kandi abari udushoboza gutahura, kandi byose bikorwe kubw'ubushobozi bwa mpwemu yera mu izina rya Yesu, amen. Kino cigwa rero gifise isomo ryo gufata ku mutwe riboneka mu vyakozwe n'intumwa 4 umurongo wa 31, aho batubwira ngo bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa mpwemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Abasa abandi ni intumwa n'abigishwa. Hano rero mu ndongozi batubwira ko Yesu igihe yahamagara abigishwa ba mbere akabatuma kwigisha ubutumwa mw'isi yose, ngo byasa n'ibintu bigaragara ko bigoye bidashoboka. Kubera iki? Icya mbere, benshi muri bo bari abantu bato bato batize, batagira amahera, ni ukuvuga batagira igihagararo mu gihe cyabo. Muribuka ba Petero barabarovyi, ba Natanayeli barabarimyi, ukuye gusa Yuda yari yarize ibijyanye n'ivy'ubutunzi, ekonomi, hamwe na Matayo n'ivyo yari yarize ibijyanye n'ivyo gutoza amakori, na Luka nawe yari umuganga, ariko Luka we nta nubwo yabayemwo mu ntumwa bwa mbere yaje kwinjira mu mugwi bwa nyuma. Bisa nkaho bari bafise abantu baciye ubwenge babiri gusa, abandi bose bari abantu bato bato. Harimo n'abagore, murazi b'abagore bagenda bakurikira Yesu. Yesu arabegeranya ababwira ngo nimugende mu mahanga yose mwigisha abarimwe bose ubutumwa bwiza. Hano mu ndongozi batubwira yuko ivyo bintu vyasa n'ibidashoboka kubera ko ubushobozi bwabo bwari buke, igihagararo cyabo cyari gito. Mu vy'ukuri kwiyumvira yuko bazohindura isi cyari kigoye. Narijya muzi yuko mu gihe cya Yesu isi yatwagwa n'ubwami bwa Roma, kandi ubwami bwa Roma bwari burongowe n'abakayisari, bari abantu bakaze cyane. Isi yose bari barayishize ku murongo ku buryo abantu bose bagendera ku vyumviro filozofi ya Kiroma. Abayuda nabo bari abantu batsimbate ku migenzo yabo y'ivyo gusenga, y'ivyagezwe n'ibindi, ku buryo bitari vyoroshe kubanyiganyiza. Cya wimvira rero Yesu yegeranije uwo mugwi wabo bigishwa nabo bagore ngo nimugende muhindure aba bantu bose bemera ubutumwa bwiza. Byari bigoye cyane, mugabo ibanga ryo kubishobora ryari ahantu hamwe. Mu gihe batavyumva, mu gihe bigaragara uko bitashoboka, ibanga ryari hehe? Ibanga riboneka mu sezerano Yesu yatanze rivuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushika ku mpera y'isi. Mu vyakozwe n'intumwa 1:8. Mu yandi majambo, mpwemu yera ijuru ryari ryaramutegekanije kugira ngo bikunde abari wazoza muri bo, maze abashoboze gushinga intahe, bashingira intahe Yesu, hanyuma uko gushinga intahe kwabo guhindure isi. Uyu mpwemu rero nyuma yuko bamuronse nkuko twabibonye mu cigwa c'indwi iheze, bujuje ubushobozi maze baja gushingira intahe ijambo ry'Imana. Muribuka inyuma ya Pentekote abigishwa bagize ubuzima budasanzwe bwo kwitangira ibikorwa bigisha hirya no hino mu bisagara, mu mayira, mu nsengero,
impari n'abandi bantu batandukanye bigisha iby'Imana gushika naho habaho guhungabana. Hano mu Ndongozi batweretse isomo ryo mu Vyakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 6 aho batubwira ngo aba bantu ababigishwa ngo bateye isi yose umugumuko. Isi yose bayiteje umugumuko kuko ubutumwa bwa Kristo bwarashyitse hose, abantu bose baragumuka barakangarara kubera kumva ivyumviro bishasha. Ivyo rero nivyo vyashikanye isi mu kwemera Kristo. Mu yandi majambo, ubushobozi bwa Mpwemu Yera bwatumye baba abantu barinda, badatinya urupfu, badatinya ingorane yariyo yose, badatinya kwihanganira ubukene, baheba ivyabo bitangira ico gikorwa. Babishobojwe na Mpwemu Yera baronse ku munsi wa Pentekote. Ishengero rya Kristo ryabandanije gukura umunsi ku wundi kuva mu gihe c'intumwa gushika uno munsi kubwa Mpwemu Yera akorera mu bakozi bemera gukorana nawe bitanga. Rero mu gihe duhamagarirwa n'Imana kuba abakozi bayo bayishingira intahe mw'isi, mu gihe duhamagarirwa n'Imana kuba abantu bitanga kugira ngo bikunde tubwire abandi ubutumwa, nta zindi nkomezi na zimwe z'umwana w'umuntu zotuma bishoboka kiretse kwakira inkomezi za Mpwemu Yera. Aho rero tuzikura hehe? Twarabibonye mu vyigwa vyaheze, no gusenga amasengesho asenganwa mwete yo kwinginga, tukihana ivyaha vyacu, tugasabana n'Imana biciye mu ijambo ryayo, maze biciye muri ivyo tukakira ubwo bushobozi, hanyuma bukadushoboza gushinga intahe. Nitwaronka Mpwemu Yera birashoboka. Muri ino ndwi rero tuzobandanya guhanahana ivyumviro no kwigira hamwe ku gikorwa ca Mpwemu Yera gishoboza abantu kuba abantu bashinga intahe mu buryo budasanzwe nk'uko intumwa zabikoze. Ndaguhamagarire we mukundwa uriko urakurikirana kino cigwa, nawe kwemera Mpwemu Yera akoreye mu buzima bwawe kugira ngo bikunde ube umwe mu bantu bashingira intahe Imana, abantu bahagarariye Imana mw'inosi kugira ngo bikunde duhindure isi. Imana idukomeze twese mu izina rya Yesu. Mu kurangiza icigwa cacu twongere twiragize Imana mw'isengesho. Data mwiza, Mana ugororoka, urakoze kuko uduhishurira ibanga yuko atahandi two kuri inkomezi kiretse kuri Mpwemu Yera. Turamugusavye umuduhe mu bushobozi bwiwe, abe muri twebwe, maze atugendeshe, atuyobore kandi adushoboze kugushingira intahe, mbere kukwemangira naho hoba mu rupfu uzobukoze. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen.